Igice ca mbere rero, ikintu ca mbere gituma abantu badatera imbere ni ukutubahiriza amasezerano. Kutubahiriza amasezerano, abantu benshi baza ngo ni ikintu gisanzwe, muga kiri mu bintu bikomeye cane bituma abantu 90% y'abantu badatera imbere, cane cane abanyafrika benshi ntibakunda kubahiriza amasezerano. Ico kigatuma rero bagenda badatera imbere, iba intambamyi igenda izibira ugutera imbere kwabo. Rero vyanditse mu Musiguzi, ndaza kwifashisha ijambo ry'Imana, vyanditse mu Musiguzi ibice 5 ku murongo wa 4. Aravuga ngo gusezerana ntushitse, ufumureka gusezerana kuko biba bikubereye icawe wasezeranye. Imana irabuza abantu gusezerana ntibashitse, kuko iyo usezerana Imana ibiriko irumva, iriko irasezeranira umuntu ibiriko irumva, kandi Imana buri gihe yama ihagarara mu kuri ku muntu yasezeraniwe, ku muntu afise ukuri. Uwasezeraniwe rero Imana yamushigikira, kuko musezerana ibihari ibiri hagati yanyu biriko irabumviriza, ikihagarara rero kuri iryo sezerano kugira ngo irabe ko uzorisohoza. Kutubahiriza amasezerano rero biratuma abantu badatera imbere. Nk'akarorero, abantu basezerana ibintu vyinshi, hari abasezerana bati nzokwigisha, nzokurira amafaranga y'ishure, canke nzokugaburira, abandi akavuga bati nzoguha umutahe, abandi bati nzoguha akazi, abandi bati nzogukunda gushika gupfa, abandi kandi bakavuga bati Imana niyankorera iki nzokora iki mu nzu yayo, nzotanga ituro ry'ishimwe, nzotanga ibigira 10 neza, canke nzokora iki n'iki n'iki, nzokubakira inzu, nzokwambika, nzofasha umuryango. Imana niyagira ibintu vyinshi, nitwadandaza itongo runaka tuzogabura aya n'aya, nitwakora iyi diri igacamwo tuzogabura uku n'uku n'uku. Mugabo rero babishikako ntibasohoze iryo sezerano, bakibagira gusohoza ico bemeye. Ivyo rero biratuma umuntu yasezeraniwe ababara, akidodomba, akiganye, akavyereka Imana, agashavura. Ashavuye Imana icihagararira rero kuri kirya wasezerano. Nimba asezeraniye umuntu kuzomugaburira ntiwagikora, Imana ica yugarira ku ndya, urarondera nuronka ivyo ufungura. Nimba wabwiye umuntu kuzomuha amafaranga hanyuma ntubisohoze, Imana ica yugarira ku mafaranga. Ayo uronse akaguca mu myanya y'intoki, akanyerera, ukaronka inyatsi itigera ihera. Ico wasezeraniye nico Imana ica yugarirako, kandi yagarara kuri urya muntu afise ukuri yasezeraniwe. Nuko Imana ikora. Benshi rero bakora ayo makosa mu kutabimenya, ukazorondera bikanka, kumbe vyavuye kuri wewe wasezeranye ntiwashitsa. Rero gusezerana ntushitse ni bibi. Imana ica yugarira kuri kirya wasezeranye, urakora bikanka, ukarondera bikanka, ugashiramo intege zose, inguvu zose ukarondera, mugabo vyose bikabimfa gusa. Kubera iki? Hari ico utasohoje, hari amasezerano utashize mu ngiro neza. Wasezeraniye umuntu mugabo uramusohoreza amasezerano, ivyo rero bica vyugara imigisha, kugara iterambere ryawe, ugasanga uguma wizungurukako, ubuzima bwawe ntibwigera utera imbere, ugasanga n'amagorwa gusa, imibabaro gusa. Nuko bigenda iyo utubahirije isezerano.